RPA akaburungu BI ho muri Burundi. Mwiwe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA kaze mu makuru aca mu kiganiro humura Burundi yo kuri wa gatanu turi kwigenekerezo rya 10 n'ukwezi kwa Rusama turi mu mwaka w'2019 amakuru mukurikirana ikibiraho ku murongo wa Facebook RPA ijwi ry'abanyagihugu no kuyindi mirongo musanzwe mudu kurikiranako aya makuru mugire mu yashikizwe na Je Bonfils niyongere mfatikanije na MS Steven yungeko mu buhinga bw'ivyuma uriko afata amasanamu ni Petero niyifashije ni musangwe kaze. Amakuru tugira tubashikirije nayo akaba agizwe n'ingingo nkuru zikurikira amatungo ya General Major Cyril Ndayirukiye amaze imyaka 4 irenga mu ibohero rya Gitega yasahuwe na leta y'u Burundi harimo n'amatungo y'incuti ziwe abamuburanira basaba leta y'u Burundi guhagarika inyagwa n'itotezwa ry'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi. Nayo mustanteri wa komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi aravogera ingingo z'inyamiramabi n'ubutungane mu kwanga kugwa ry'abanywanyi batandatu umugambwe SNL bamaze hafi ndwi mu gaco k'inyamiramabi abakaba bavuga ko atavyagirije bifashe bituma baguma bapfunzwe mu gice gihari w'ikiganiro dukingira ibidukikije tuza kubabwira ibijanye n'ihonywa ry'amashamba hamwe n'ingaruka mbi bigira saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yo twateguriye tuheri mu gisata ca politike kugira urunani rumwe rw'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi no gusatira makungu kugira ngo amatora y'umwaka wa 2020 azobe amatora yigenga kandi yizewe na bose ni bimwe muri bikuru vyavugiwe mu nama iheruka guhuza abanyepolitike batavuga rumwe na leta yabereye ikampara mu gihugu c'u Buganda. Abanyepolitike bakaba barananeguye ishaka rike no gukwega amaguru vy'akarere mu gutorera umuti ikibazo c'u Burundi. Emile Nibasumba. Ukwikwega kw'abahuza bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko birimwe mu vyatumye abanyepolitike batavuga rumwe na leta bo mu Burundi nabo hanze bahurira Kampala muri Uganda mu nama y'amazi imisi 2. Ingingo nyamukuru bashitseko nuko bogira urunani rumwe rudende rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Ikindi bapfunditse nuko vuba bategekanya gusubira guhura bakavugana ivy'amatora yimirije ariko ubu bakamenyesha ko bipfuza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bo kwitaba iyo nama. Ubona ko hariho abasivye mu nama iheruka. Muri iyo nama yabaye ku magenekerezo ya 3 na 4 Rusama abo banyepolitike bapfunditse kandi ko bobandanya basaba abakuru b'ibihugu bo mu karere hamwe n'amakungu gukora ibishoboka vyose kugira amatora yimirije yizegwe kandi yitabwe na bose. Mbere mu ikete bandikiye umuhuza mukuru mu matati y'u Burundi Yoweri Kaguta Museveni inyuma y'iyo nama bamusavye ko yotunganya ibiganiro vuba bwango basaba ubumwe bwa Afrika na ONU kubigiramo uruhara rukomeye kugira amasezerano y'Arusha akingigwe. Kubwabo banyepolitike batavuga rumwe na leta y'u Burundi ivyo bitabaye amatora yo mu 2020 azotunganywa hakoreshejwe igikenye nkuko vyabaye mu 2015 ngo ivyo bikazoshobora gutuma Burundi busubira mu ntureka zikomeye zishobora gukwega n'akarere. Emile Nibasumba arakenuye amatungo ya General Major Ndayirukiye Cyril n'umuryango wiwe yarafashwe kuri uyu wa 4 n'ubutegetsi bw'u Burundi. Inka z'umwicwa wiwe zarafashwe ku itegeko ry'umushikiriza manza wa Republika akukira senta isoro mu manza ya Ngozi Salomon Nibigira. Inyubakwa ya General nawe Ndayirukiye Cyril iri mu ntara ya Kayanza irasahurwa n'abapolisi. Umushingwa manza Bernard Menge aburanira General Cyril Ndayirukiye afunzwe kuva mu mwaka wa 2015. Reka tutege yompi ingera negura ivyo vyaraye bikozwe na leta y'u Burundi. Sur la colline de Kamoudiani, le général Cyril, mon client, avait cédé en 2012 une parcelle à un de ses petits frères qui était décédé
mu bihumbi 2012 umukiriya wanje General Cyril yahaye itongo ryiwe riri ku mutumba Nyamugari umwishwa wiwe umuhungu wa mwene wabo yapfuye yamuhaye itongo ry'amahegitera 5 n'inka abagiye berekanye ingingo itewe kw'igikumu n'umushikiriza manza wa Ngozi Salomon Nibigira inka zatwawe nazo zifise mustanteri wa Ngozi Songambere Rajabu. Elles sont actuellement entre les mains d'un administrateur communal qui les détient sans titre ni droit et qui s'appelle Monsieur Songambere. Il y a un deuxième endroit où des faits se sont produits, c'est à Kayanza, dans le quartier Cléma, où mon client a une exploitation. Ejo nyene mu ntara ya Kayanza naho hari nyubakwa umukiriya wanje afiseyo kuva mu 2016 ubutegetsi bwarabujije ko hagira igikorerwayo kumvo dukeneye kuzomenyeshwa abapolisi baragiyeyo baronona ibiriyo bariko bigabira amatungo y'abantu ataburenganzira babifitiye. Nous sommes dans une opération de prise de contrôle du patrimoine de tous, sans titre ni droit. Murumva ko amajwi yewe yasubiyemo mu Kirundi na mugenzi wacu Ines Gakiza uyo yahaye amatungo yo ari ku mutumba wa Camugani si umutumba wa Nyamugari ni umuhungu wabo asigwa na mwene wabo ababuranira General Major Ndayirukiye basaba ko ivyasahuwe abiwe nawe intwaro y'u Burundi yobisubiza nayo bagahagarika isahugwa nitotezwa ry'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi n'ubunyene dukurikira umushinga maza Bernard Menge yasobanuye mu Kirundi na mugenzi wacu Ines Gakiza. Je demande aux autorités de la région de Ngozi officiellement au nom de mon client de faire les enquêtes voulues sous le bénéfice de l'urgence car en tout cas le neveu de mon client ne peut pas être tenu pour les faits reprochés à mon client. Et c'est quand même extraordinaire. Nsavye icese ku izina ry'umukiriya wanje abategetsi ba Ngozi gukora amatohoza vyihuse kuko umwishwa w'umukiriya wanje ntiyozira ivyo bagiriza umukiriya wanje Ndayirukiye reka ndabibutse ikintu gikomeye General Ndayirukiye na bagenzi biwe bafunzwe baciriwe urubanza mu buryo bunyuranye n'amategeko ntibahawe amahigwe yo kuburana biciye kandi vyubahirije amategeko none uyu munsi bariko barabanyaga birarenze. Elles ont été privées de ce droit à un procès équitable. Aujourd'hui, sur base, soi-disant, de cette condamnation qui pose déjà d'énormes problèmes, on est en train de s'approprier le patrimoine et d'arracher les propriétés de cette famille. C'est inacceptable. C'est totalement inacceptable. Je voudrais aussi attirer l'attention des gens et de la communauté sur le fait. Nashaka kugira ico shikirije abadukurikira sijya mbere ubutegetsi mu Burundi unyaze abatavuga rumwe nabo be n'abafise imigenderanire nabo batavuga rumwe nabwo harageze kw'ivyo kubanyaga bihagarara. Soit comme lié à des partis politiques opposants. Il faut que cette opération d'approche cible des personnes qui ne partagent pas l'opinion du pouvoir de cette opération s'arrête. uwo akaba yari umushinga manza Bernard Menge aburanira General Major Cyril Ndayirukiye twabibutsa ko General Cyril Ndayirukiye be nabagenzi baciriwe umunyororo wo guhera yo mu mwaka wa 2017 muri sentare ntahinyuzwa ku caca kugerageza gutembakaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 uruganda rwa RPA rwarondeye mustanteri wa commune Ngozi Rajabu Songambere ariwe afite izo nka zanyazwe umuhungu wabo wa General Cyril Ndayirukiye tumubwiye ico
tumuronderera yaciye aducira ku murongo wa telefone. Nayo umushikiriza manza wa Republika yegamiye sentare isubiramwe imanza ya Ngozi Salomon Nibigira we yatwemereye ko atari we yasohoye ingingo yo gufata ingingo yo gufata izo nka, ariko yaturungitse ku muvugizi w'ubushikiranganje bw'ubutungane n'ubwa sentare n'uwa sentare ntayinyuzwa ngo nibo barekuriwe gusigura ingingo za sentare, ariko ntitwashoboye kubaronka. Nayo komiseri w'igipolisi mu ntara ya Kayanza Merowe Ntunzwe n'Imana ntitwashoboye kumuronka kugira ngo tumubaze ko vyasahuwe n'abapolisi mu nzu ya General Major Cyril Ndayirukiye. Tumira mate tubandanye makuru twateguriye mu gisata c'agatekazi na muntu. Humura Burundi. Umuyobozi w'indero muri komine Nyamurenza mu ntara ya Ngozi ngo arikagira iterabwoba kubigisha bo kwishure shingiro rya Gitare kugira amenye washize habona ibijanye n'umunyeshure yafashwe ku nguvu kuri iryo shure. Abo bigisha bakaba baneguriye nyifato y'uwo muyobozi aho gufasha kugira ngo ukuri kumenyekane asa n'ukingira ikibaba uwakoze icaha. Rachel Kagisi. Uwo muyobozi anegurwa n'abigisha bo kwishuri shingiro ni Placide Shemezwa arongoye indero muri komine Nyamurenza. Kuri uyu wa kane Placide Shemezwa aguma atuma kumwigisha umwe mu ntumbero yo kumenya uwubahutse kwararaza umwigisha akekwa kuba yafashe ku nguvu umunyeshure yigisha. Umwe mu barezi arabivuga ingene vyagenze. Cyangwa gutuma ko mwarimu umwe amubaza ngo byuko gwembe bafashe ujyamwana ku nguvu ngo bavyumvise kuri inde ari munye na bakinemeshe kumvise barabigugwa intumbero yarafise kare kugira ngo mvenye neza na neza ngo umuntu yoba yarabishize habona kugira ngo bimenyekane yuko gwembe yakoze ivyo bintu, ariko tubona yuko ari iterabwoba barikomeye cane gose. Abigisha bo kuri iryo shure bakamenyesha ko batazi ico uyo muyobozi w'indero muri komine agamije. Muri kino gihe uruhigi rwo kurondera uwabishize habona rukaba rwatanguye. Rero bari mu ruhigi rwo guhiga umuntu yoba yatanguye kubishira hejuru, kuko nsanavuga ko n'abaganga bari babujije abaganga bo kuri umutumba wa Gitare nyene ngo ntibazovuge ko vyabaye ngo ahubwo ngo umwana bamuhe imiti gusa ngo bashe binumira. Abo bigisha basaba ko iryo terabwoba ryohagarara, naho ukekwa ko kuba yarafashe ku nguvu umunyeshure yigisha agashikirizwa ubutungane. Twagerageje kurondera Placide Shemezwa umuyobozi w'indero muri komine Nyamurenza turamukena. Rachel Kagesye arakenuye. Hari umunyeshuri avuga ku mutumba Gahahe ni muri zone Rubirizi ya komine Mutimbuzi yakubiswa arashaya n'imbonera kure ku mugoroba wo kuri uyu wa kane imbere yo kujanwa gufungirwa mu gasho ko muri iyo zone nyene ya Rubirizi ni muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura yagirizwa icaha kimwe gusa kuba umunywanyi w'umugambwe SNL. Reka inkuru tuyibaze Emmanuel Niyungeko. Uwo yakubiswe bikomeye n'imbonera kure zo ku mutumba Gahahe nk'igihe cy'isaha 12 ku mugoroba wo kuri uyu wa kane azwi ku izina rya Jean Claude Manirama yiga mu mwaka w'13 kuri Lycée du Betel iri muri quartier Carama mu gisata cy'ukubaka Génie Civil mu rurimi rw'igifaransa. Nkuko bivugwa n'ababanyi biwe uyahamagawe nimwe mu mbonera kure imumenyesha ko arondegwa n'umwe muri batanu batowe ku mutumba. Bamutelefoniye ku mugoroba avuye ku ishuri ateramiye muhira, uwamuhamagaye amutelefoniye yitwa Jonas amubwiye ati mudekati ni wamuhamagaye wo ku mutumba yitwa Dieudonné asidavuze muhira ati jewe kanaka ni wamuhamagaye. Imbonera kure Dieudonné Nzeyimana abenshi bitadiye afashanije n'uwo Jonas yari yamuhamagaye kuri telefone ngo baciye bamwaduka amahiri baca bamuha urongoye igipolisi muri komine Mutimbuzi amujana mu gasho. Baramufata bamufashe n'imbonera kure zaho mu Gahahe. Jonas nagiye baramukubita gose murenze bamwangereza ngo mu telefone yiwe basanze avuga ko ngo tarasenera bamuha komiseri komine ya Mutimbuzi yitwa Gabe baca baja kumutumira mu Rubirizi. Bonaventure Nimbona arongoye zone Rubirizi aremeza ko uyo musore yakubiswe. Uyo mutwara akavuga ariko ko ataramenya ico bacatumye ashigwa mu gasho. Je mu gitondo namuravye sanga koko yarakubiswe. Hama ndatelefona abavuga ngo bamukubise umwe mu barongoye mutumba wa Gahahe niwe nabandije kurondera kubera mutwara witwa Nzeyimana Dieudonné. Telefone irasona ntiyitaba. Badusanzwe dufise urubanza bubanza candagenda ubu wese ndogera kugerageza kurondera kugira ngo tumenye nayahe makosa yagirizwa. Urumva rero bushika ubusindaronka umuco. Umuryango ndetse n'ababanyi ba Jean Claude Manirama basaba ko yorekugwa. Dusaba nuko umurekura agira ubuzi kuba ari muri seneri
siko umuntu ashaka kugira umuntu afite uburenganzira bwo kuja mu mugambwe ashaka. Ntitwashoboye kuronka urongoye igipolisi muri komine Mutimbuzi kugira asigure imvo yatumye aja gupfunga uwo munyeshure. Emmanuel Niyongeko arakenuye tuve aho imutimbuzi mu kiya ca Rusizi mu burengerazuba bw'u Burundi dusubire mu buraruko muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi. Abanywanyi batandatu b'umugambwe SNL n'ubu baracafungiye mu gasho ka komine Gashikanwa muri iyo ntara kuva mu ijoro ryo ku munsi wa Mungu. Amakuru ava muri iyo komine akavuga ko inyamiramabi yabumvirira nta kintu na kimwe cotuma baguma bapfunzwe, ariko mustanteri nawe ararahira arengwa ko batarekugwa. Reka inkuru tuyibaze Jean Pierre nifashije. Abo banwanyi b'umugambwe SNL muri komine Gashikanwa y'intara ya Ngozi bahagaritswe n'imbonera kure ziri kumwe n'urongo y'umutumba Ngoma ku magenekerezo ya 5 na 6 kuno kwezi. Kuva bafatwa baciye batwagwa ubutarariye mu gasho ka komine ya Gashikanwa aho bafungiwe kugeza muri kino gihe. Amakuru dukura aho muri komine Gashikanwa yemeza ko Jeanne Françoise Ndayiragije musana wa komine Gashikanwa yarahiye ararengwa ko aba basenere batarekugwa mu gihe inyamiramabi yabumvirije yafashe ingingo yo kubarekura. Mustanteri akaba atamenyesheje imvo y'iryo gumizwa mu gasho kabo bantu. Ejo yarumvirije umwe munsi wa kane, ku munsi wa gatatu yari yaraye yumvirije batanu. Yaravyuka tabarekura mugabo mu nyuma mustanteri yaba yarabimwankiye. Amaze kubimwankira ntacyo yarafise arenzako. Bamwe mu ndongozi z'umugambwe SNL mu ntara ya Ngozi basaba ko musana komine Gashikanwa yoreka kwivanga mu bikorwa by'ubutungane. Abo bafunzwe ni Eric Ndayizeye, Frederic Hicuburundi, Joel Ndayisenga, Jonas Habayimana, Jean-Claude Miburo na Gracier Tuyisenge bagirijwe gukora inama yo mu Kinyegero. Jeanne Françoise Ndayiragije musana komine Gashikanwa twamwakuye telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Jean Pierre nifashije arakenuye ishiramwe akate Burundi ryasohoye icegeranyo kwihoterwa rikorerwa abanyorona cyane abakurikirana ku vyaha vya politike mu mabohero ane yo mu Burundi irya Gitega, Muramvya, Ibujumbura, mu Mpimba no mu Rumonge. Iryo shiramwe rikivuga ko mu mezi abiri aheze ukwa gatatu no kwa kane basanze hari akarenganyo mu ikurikizwa ry'ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurikura abanyororo ikubagurwa rikorerwa abanyororo hamwe no kubabuza kwivuza. Kurikira umushingwa manza Claude Ntiburi munsi ajejwe igisata c'amategeko mwishe hamwe Rukristo riharanira gukuraho iguboreza igufa kiremwa muntu akati Burundi. Kati Burundi yasanze ko ikigongo c'umukuru w'igihugu yafashe igihe ariko yifuriza abarundi umwaka mushasha wa 2019 abanyororo bakurikirana ku vya politike batigeze bakironkako. Abashoboye kurekugwa twasanze arabari bahejeje iminyororo yabo, abandi nabo gasanga nabari bejejwe na za sentare. Akate Burundi ariko irashima yuko mu gushirwa mu ngero gico kigongo c'umukuru w'igihugu hari abanyororo bashika 40 bafunguwe mu bihoro rikuru rya Mpimba bashoboye kurekugwa. Abo nabo bakaba bakurikiranwa ngo kuba mu migwigwana kandi atayo babafatiyemo. Kuvyerekeye kubagurwa ry'abanyororo, Kate Burundi irababazwa nuko kubandanya bakubagura abanyororo cyane cyane mu bihoro rikuru rya Mpimba bibondenye vyibonekeza. Ivyo navyo bikagirwa n'imigwi imbonera kure abanywanyi b'umugambwe ku butegetsi basanzwe bapfunzwe mugabo bakinyegeza inyuma y'ico bise ngo ni mugwi w'umutekano. Ivyo navyo bakabikora bashigikiwe n'igipolisi gicungera ibohero hamwe n'ubuyobozi bw'ibohero. Aha twovuga kandi abandi banyororo bashika 30 bafungiwe ahantu hiherereye bita tingitingi batagira uburenganzira bwo kubona n'izuba canke kugababonane n'abandi banyororo bapfunganywe. Kuvyerekeranye no kwivuza, Kati Burundi yasanze mu mavuriro ari ndani mu mabohero n'ubu hari ingorane z'imiti kandi ko n'ubu abuyobozi bw'amabohero bubandanya bubuza abanyororo cane cane abanyororo bakurikiranwa ku vyaha vya politike kuja kwivuza hanze kandi indani atavyo bashoboye kubavura. Muri iki kiringo nyene Kati Burundi yarabonye ko amabohero n'ubu naho bavuga ko baba bararekuye abantu benshi n'ubu amabohero arengeye igitigiri bategerezwa kwakira. Tusaba leta y'u Burundi cyane cyane ubushikiranganje bw'ubutungane ko bohagarika bagashira n'imbere y'ubutungane abantu bose bakora mu mabohero canke abo bari mu migwi yita ngo bari mu migwi ijejwe umutekano ariko bariko basinzikaza ubuzima bw'abanyororo. Humura Burundi.
Amakuru tuyabandarinze mu gisata c'indero umushikiranganje w'indero ngo ntiyarakwiye kuguma mu gacerere mu gihe abanyeshuri bariko bajanwa mu bikorwa vya politike bivugwa n'umwe mu barezi inyuma yaho abayobozi mu mashure atatu yo muri komine Buganda mu ntara ya Cibitoke basohoreye abana mu ishuri bakajanwa kwigishwa ibijanywe n'amatora y'umwaka wa 2020 ku bwa Deo Gasamagera ngo iyo ngendo iteko biri n'amategeko agenga igisata c'indero tumutege yombi sanzwe kuko ubwa mbere harenzwe ku mategeko y'igihugu mu bwirizwa shingiro kirazira yuko umwana atagira imyaka 18 mwe twokwita mu gifaransa majeur aje mu bikorwa vya politiki hanyuma n'ikindi n'abarengeje imyaka 18 mu gihe cyose bari ku ntebe y'ishuri baciga amashuri yisumbuye ntibaba barekuriwe gukora politiki aho rero nibaza yuko amategeko y'igihugu yarenze ikira kabiri nibijanye n'amategeko ajanye na ministeri muri amategeko ajanye na ministeri y'indero kikazirizwa yuko politike ikorerwa mu mashuri no kuvuga yuko rero n'amategeko ya ministeri y'indero yarenzwe ko y'ubushikiranganje bw'indero yarenzwe ko kuko kirazira ko abana baja muri politike mu gihe cyose baba bari ku ishuri abarezi sibo bajejwe ikibazo c'indero bonyene kuko hariho ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati abajejwe intwaro hariho abavyeyi hariho ubushikiranganje bujejwe indero abo bose bategeza kugira ico bafashije kugira ngo amategeko yubahirizwe no kuvuga yuko niba ibyo abo bana barajyanye mu bikorwa bya politike no kuvuga yuko uwa mbere yari gufata iya mbere mu guhana abo barezi bakoze ayo makosa bakarenga amategeko kandi bayazi n'umushikiranganje w'indero ugira kabiri abavyeyi nabo nyene bateza kugira ico bavuze bakagarura impene itararenga umwonga kuko ivyo bintu bibandanije ndumva tuzoba turica ugaruka rwaje wakaba ari Deo Gasamagera inzobere mu bijanye n'igisata c'indero kuri ico kibazo n'ubu uruganda rwa RPA rwasuye kurondera Janvier Ndirahisha umushikiranganje w'indero ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uyitaba muri kano kanya tumira amateje tubandanya n'igice ca kabiri gihariwe ikiganiro dukingire ibidukikije humura Burundi mu kiganiro dukingira ubudukikije cuno munsi turabira hamwe ibintu bikuru bibangamira amashamba n'ibitara vy'ibiti ingaruka mbi ku binyabuzima n'ivyokorwa kugira ngo ayo mashamba akingigwe abahinga bakemeza ko ibikorwa nyezina by'abanyagihugu ari byo bitema bigatongora ayo mashamba cimeza canke ayategwa na leta ikiganiro mu kamwa giteguriwe na mugenzi wacu Hermes Ntibandetse Dukingire ibidukikije ni ikiganiro gihamagarira abanyagihugu bose bisata bitandukanye kumenya ko ibidukikije ari byo soko ry'iterambere n'amagara meza ku bantu no ku binyabuzima. Ikiganiro dukingire ibidukikije mugitegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Gakeye canke mwiriwe nshuti bakunzi ibiganiro dukingire ibidukikije iganiro mukurikira kuri RPA ijwi ry'abanyagihugu ikibiriraho ku rubuga ngurukanabumenyi rwa Facebook muribaza cyo twabateguriye muri kino iganiro cuno munsi sagaseseshwa rumuri amashamba cimeza canke ibitara vya leta uno munsi byarahonejwe bimwe bigaragara ayo mashamba none yoba yifashe gute muri no minsi iryo honywa ry'ibice vy'amashamba canke amashamba cimeza bita deforestation mu gifaransa vyo babituruka kubiki hoba hari inkurikizi canke ingaruka mbi ziturutse kuri iryo honywa ry'amashamba nibiki nyamukuru vyokorwa kugira ngo ayo mashamba asubirizwe ibiti bitotahare isi ndimwa isubire kuronka akanovera ngivyo nshuti bakunzi bikiganiro dukingire ibidukikije bimwe mu byo tugiye guca ijya nino muri kino kiganiro twabateguriye abatumire no muhinga nanosoye ibijanye n'uburimyi no gutunganya neza isi ndimwa ingenieur Julien Nizigimana ubundi nawe ni Mamère Sabushimike arongoje hamwe ry'abagenzi bibidukikije kuri mikro Hermes Ntibandetse reka nsure ndabaramutse ndabaye nikaze muri kino kiganiro muri rusangi rero amashamba cimeza yo mu gihugu cy'u Burundi cyo kimwe n'ibitara vy'ibiti vyatewe birageramiwe aha Mamère Sabushimike arongoye ishirahamwe ry'abagenzi bibidukikije aratubwira uko ayo mashamba yifashe muri kino gihe
muri kino gihe uwovuga ko amashamba ari mu gihugu cacu c'u Burundi yifashe neza yoba ariko arabesha kandi yoba ariko arashikuza. Ahanini ayo mashamba agizwe n'amashamba akingiwe n'ikigo BPE be n'amashamba yatewe na leta bijya bitara vya leta n'amashamba n'ibiti vyatewe n'abanyagihugu yaba mapinusi yaba n'imikaratusi. Mugabaha umuntu arashobora kuvuga ko ishamba rya Kigwena atamuriro wa Nyakanga urigeramiye, ubu rirasanasanywe buhoro buhoro ririfashe, kandi n'irya Bururi rigeramiwe n'imiriro ya Nyakanga yonyene. Ariko nk'amashamba akingiwe na OBP yaba yaruvubu yaba Kibira yaba Rusizi yaba Gisagara yaba Vyanda yaba Bururi yaba Makamba yaba Mukunguru Kambasi yaba Mabanda Nyanzarake yaba Karera Nyakazu yaba Rumonge Kigwena Kinoso Rwihinda Monge na Mpotsa, vyose nta shamba na rimwe ryifashe neza. None nibihe bikuru bikuru bituma amashamba canke ibitara bihonywa ku rugero ayo mashamba yo mu Burundi bigezwe ko uno munsi? Umuntu yoba abifisemwo uruhara. Ingenieur Julien Nizigimana atajya umunwa aremanga ko ibikorwa by'abanyagihugu ari byo bibangamiye cyane ayo mashamba bita deforestation. Ibituma rero haba igihonywa ry'amashamba canke ibice bigize amashamba bitumwa n'ibintu vyinshi, ariko hariho bibiri nyamukuru. Icambere ibikorwa vy'umuntu canke vy'abantu, ibindi ni kamere, ariko ibikorwa vy'umuntu nivyo bihambaye. Mu gikorwa c'ubushakashatsi cakozwe na FAO mu 2016 basanze uburimyi bukorwa n'abantu, ubu abantu bose bakora bufise hagati ya 30 na 35 kwijana. Uburimyi kizungu bwo twokwita agriculture commerciale bufata hagati ya 45 na 50 kwijana. Inyubako z'amazu ibi twita mu Gifaransa construction bifata 8 kwijana. Gucukura ubutare ni 6 kwijana. Gutunganya ibisagara navyo bifata 5 kwijana. Urumva rero ko muri rusangi uburimyi bufata 80 kwijana. Ibindi bituma haba igihonywa ry'ibice vy'ishamba canke vy'amashamba ni imiriro ya Nyakanga. Aha tuba dufatiye ku byo twita ibintu kamere nk'ibiza. Cambere nakivuze ko ari umuriro wa Nyakanga. Ikigira kabiri ni ingwara zishobora gufata ibiti byo mu mashamba. Izo ngwara rero zishobora gutuma ivyo biti vyuma canke bikavaho burundu. Izo ngorane zose zituma haba ihonywa ry'ibice by'amashamba canke amashamba bwite zirafise ingaruka mbi zikomeye na cyane cyane ku binyabuzima. Inkurikizi ya mbere iri ku binyabuzima. Ishamba musanzwe muzi ko ari inzu y'ibinyabuzima bitandukanye, bikaba ari navyo bitunze isi tubayemwo, byaba ibivyara canke udukoko duto duto, zabinyoni ndetse n'ibiterwa n'ibinyabuzima biboneka gake kuri ino si. Rero ayo mashamba cimeza ahanini ibikorwa by'abantu birahungabanya ukubaho kw'ivyo binyabuzima vyose navuze, bigatuma habura gutangana je no kwita equilibre naturel mu rurimi rw'igifaransa. Akarero notanga hari nk'ibikoko bizana amafaranga, inguge bita chimpanzee mu rurimi rw'igifaransa, zitakibaho kubera bazisamburiye inzu yazo ari ryo shamba. Hano vuga izo nguge zarahoraho hariya mu bice by'ishamba shimeza rya Kigwena ndetse n'ahandi. Icyo ni gituma cambere iyo iryo shamba rimaze kuba ritakihari, ibyo bikoko bishobora kuzanira ubutunzi budasanzwe igihugu cacu c'u Burundi, biraheze bikava bigahungira ahandi ashobora kuboneka ayo mashamba. Indi nkurikizi ya kabiri iri kw'isi. Isi nofata ko isi tubayeko canke isi ndimwa. Ihonya rero ry'amashamba rituma isi icigoyagoya. Ishamba murazi ko rituma isi igira akanovera kandi ikarinda ikintu cose gishobora kuyihungabanya.
novuga aho nk'ibiza ibyo bita intempérie muri rw'ifaransa canke inkukura iyo twita erosion mu gihe ishamba rivuyeho isi ikaja ijiramera nabi buhoro buhoro gushika bya bintu biyigize cyo no kwita nka ecosystem vyononekara bikugururira amasanganya menshi atandukanye ugasanga nk'igipande c'isi catembe muramubona ko nko ku nkombe z'amabarabara usanga isi yatemvye igatembera mu ibarabara canke n'ahandi hose muramubona ku nkombe z'inzuzi isi itemba igatembera mu nzuzi canke umusozi ukabomoka ugatemba. Ayo masanganya rero kenshi aba yabaye kubera aho hantu atabiti bihari byahavuye babitemye canke babikozemwo ibindi bintu. Murabona nk'i Burundi mu misi heze twarabona yuko amashamba yose wamengo niganwa aba mustanteri canke abandi n'abandi bose bajejwe amashamba ugasanga bayatanze bariko barayatemamwo ibiti babikoramwo imbaho babicamwo amakara ibintu nyene bitandukanye ugasanga ahantu hose hahora ibitara twita ibitara vya leta vyaraciwe ugasanga hasigaye ubugaragwa. Izo nkurikizi rero zose ziba zikomoka yuko atabiti bihari. Ikindi n'imyuzure y'amazi nayo nyene murabona ko igize imisi igeramiye igihugu cacu kubera ahanini icyo twita deforestation de forêt, iryo honywa ry'amashamba babitemye ivyo biti byose bikapfa. Ikigira gatatu ihindagurika ry'ibihe. Ihindagurika ry'ibihe naryo iritemwa ihonywa ry'amashamba naryo ribifise kwingaruka. Murazi ko ibiti nivyo bibika gaze, iyi gaze yitwa CO2 mu gihe c'ubuzima bwavyo. Ibiti nivyo bibika iyo CO2 mu gihe c'ubuzima bwavyo. Mu gihe bitemwe bikavaho uba ugabanije bwa bushobozi bwo kubika ya gaze ya CO2, hagaca haba ubushuhe burenze arico bita mu rurimi rw'ifaransa effet de serre. Ubwo bushuhe rero akaba aribwo butuma kenshi mubona hasigaye haba ubushuhe burenze, basanga abantu nabo nyene baramerewe nabi kubera ubwo bushuhe. Ahanini ivyo bintu bitatu byo novuga ko ari inkurikizi zikuru zo guhonya amashamba canke ibice bigize amashamba bigakugwa n'ivyo bintu bindi baba bahasize namaze kubivuga hejuru. Mwenga Julian Zigimana arerekana bimwe mu vyokorwa kugira ngo amashamba agarukirwe ivyo bikorwa vyo kuyahonya bigabanuke mu gihugu c'u Burundi. Icambere no kureka gutema ivyo biti babikoramwo amakara canke babikoramwo imbaho, bakabireka ivyo biti kubitema, babitemye naho bakabisubiriza bagatera ibindi vyo kubisubiriza, bakaza baratema buhoro buhoro aho batemye basubiriza ibindi. Nico no kwitangira ngo kubikora ariko babisubiriza ntihagire ubugaragwa buba aho hantu. Ikindi navuga nuko mu gihe baba bariko barakora ivyo bikorwa vy'uburimyi bogerageza aho hantu haba hari nk'ibitara vy'imikaratusi canke ibindi biti boreka kuharima bakahareka, kuko burya bariko baraca ivyo biti no kwisamburira ko nk'impene, kuko kugira kubica hanyuma bikagira ko ingaruka mbi ugasanga wari ubikeneye. Mu gihe rero gutunganya ibisagara ntawe vyanse ibintu vyiza, ariko mu gihe bariko barabitunganya ukwibuka yuko ivyo bisagara mu kubibamwo bazokenera akayaga keza, bazokenera ubuzima bwiza,
rero bakamenya yuko gutunganya ibyo bisagara bagomba kubikora bakurikije plan nziza yateguwe ku buryo aho hantu haba hari ibyo biti naho bohareka bikaguma. Ikindi nuko niyo miriro ya Nyakanga nubwo tuvuga yuko ari ibintu vyizana navuga nka cause naturelle, nuko n'abantu babifisemo uruhara boreka guturira iyo misozi kubera imiriro yizana n'imike cyane. Ndazi ko benshi bahaturira kugira baronke ubwatsi bw'inka, boreka rero guturira iyo misozi kugira ngo iyo misozi ahubwo aho kuyiturira bayambike kugira ngo bya biti bishobore kugumya ya CO2 ireke gutuma isi yacu ishuha. No mu gihe baba bariko baracukura ubwo butare no kubucukura ariko bibuka yuko bagomba kureka ayo mashamba akaba kugira ngo natwe tworoherwe. Leta yamagarirwa kubahiriza amategeko yashizeko igikumu kugira ngo ayo mashamba akingirwe bimwe biboneka nkuko bivugwa na Ingenieur Julien Nizigimana. Bijanye n'ibi byo guta ibiti mu mashamba nuko leta yamenya yuko ishamba ari ryo ritunze abanyagihugu bayo, kuko twavuze ko ritunze ibinyabuzima rigatunga n'ibikoko. Ivyo rero nivyo biha ubuzima abanyagihugu, kuko ivyo biti nivyo bikorwamo imiti, ivyo bikoko bibamwe nivyo bituma abantu babaho bakeneye nko kurya inyama n'ibindi. Rero ico nonora leta no gushiraho itegeko rijanye no guca ibiti mu mashamba. Ico ni cambere. Ica kabiri no gukurikiza amategeko bagahana abantu baja mu mashamba guca ibiti ata mpusha bafise. Hanyuma ikigira gatatu no kwigisha abanyagihugu ibijanye no gukingira amashamba hamwe no kubungabunga ibinyabuzima biri muri ayo mashamba. Ni no kwizo manuro z'umuhinga Ingenieur Julien Nizigimana yanonosoye ibijanye n'uburimyi no kubungabunga isi ndimwa. Ikiganiro cuno munsi kigarukiye. Tubashimire mwebwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana mwongera muduterera ivyumviro vyanyu muri kino kiganiro dukingire ibidukikije. Ikiganiro mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na Hermes Ntibandetse. Duhane irindi sango ku munsi wa gatanu w'ubutaha. Cari ikiganiro dukingire ibidukikije, ikiganiro mutegurirwa mukagishikirizwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu ku minsi yose ya gatanu. Hermes Ntibandetse turamukengurukiye. Nino ngaha nyene ikiganiro twari twabateguriye gicamo makuru humura Burundi giciye kigarukira. Aya makuru mwariko muyashikizwa na Bonfils Niyongere mfadikanije na MSTV niyunge ko Jean Pierre Nifashe nawe ko afata amasanamu. Aya makuru mukamwe ariko kandi muyakurikirana ikibiraho ku murongo wa Facebook n'iyindi mirongo musanze mudukurikirana ko nkaba ndabikebanuye nongera ndabakengurukira kubona mwari muduteze yompi na Gahwana. Humura Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.